mu gatondo 12 irabira iragenda ikarisha hari ahantu yama yaryamye ku bitaro kwa Fabrice ku mugoroba ikamwa 12 biri pre ibiri ngaho byo nyine iriza nk'ubu ntuza hera oya kandi yapunzwe kuri brigade ikigenda kuri brigade kumuronderayo ikijyamiraho nta muntu umwikomakoma no mwibarabara ikaza kurisha ikagaruka kuryamaho mpakatashe erega n'ubu ntirara mu ruhongore irara kuri icyo giti kiraho inyuma hanze nayanka yanjye iteye igenda uko agiye kunywa amazi oya bavuze ko igiye uku biriri iyo bavuze rero ko hari ibintu uba warayisizemwo by'amareba wowe ubyakira gute kuri iyi si tubako ari ibintu byinshi bitandukanye kandi bitangaje uyu munsi twazindukiye dufata urugendo tuva mu gisagara ca Bujumbura twerekeza muri komine Rumonge intara ya Ruburunga aho twasanze inkuru y'inka yiturutsa ikiragira ikicura atamuragizi wayo iri kumwe twegereye umupfakazi nyene iyo nka Mukagahutu Anosiata nitwa Mukagahutu Anosiata nkomoko yanjye va mu gihugu cy'u Rwanda nashyitse muri 84 navutse 67 nubaka ino mu Burundi 87 mfakara muri 94 94 cyabaye naciye njya mu ibarabara nyine muryango hejeje kunyirukana mu 1987 niho yava iwabo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda aza kuba mu gihugu cy'u Burundi agishika yashitse aja mu bworozi kuko nivyo yaramenyereye gukora ushitse rero mu gihugu cy'u Burundi niho tutangura korora bimwe byose ntangura korora utugurube kuko nitwo narishoboye twatugurube rero turakunda ziragwira cyane zarenga nk'ingurube 100 abanyagihugu ngaha barazizi nyuma rero abantu bangirira inzigo baziha acide zirapfa zose ipfuye zose akari umugabo w'umuyangayanga yankunda cyane yitwaga ndayitwa Leonidas umuyangayanga aca rero arambwira ati rero izi ngurube ko bazishe kurapfuye aca ndangira inka ibyaye imbyaro 9 aca arambwira ati yewe iyi mwirashaje mugabo yari y'abantu b'abaganga badashoboye kurikurikirana yaje ndamubwira ati yimpe yaje kuyimpa ngerageze ndabe kw'ingurube bazishe nta kundi iyo nka ndayitunga nanjye yambyariye imbyaro 9 uwo nari nyiguriye yari ibyaye 9 nyine iyo nka rero muri rusange yasize inyana imwe yishaje muri izo mbyaro 18 yasize inyana imwe yishaje n'ubiri ngaha n'umutamakazi wanjye yitwa Ngoma uwo yitwa Ngoma aha nayise izina rya nyina niyo iyi rero nayibyaye imbyaro inyuma y'imyaka myinshi yorora ubworozi bwahavuye bumukundira ubu afise uruhongore rw'inka nyinshi iyo yavyaye ijya yitembereza niyo yitwa ngo iki nayo iyo yitwa mwaka w'ibanga hanyuma kivyara
ikibyara birira mu cyakunze abana bakaririmba ijya nyene yitembereza Eh, ijya yitembereza ubu ifise ikiringo kingana gute ibayeho kw'isi kiringo kinige turabe ibyaye imbyaro zitandatu ubifite amezi y'indwi kandi yima ifise amezi abiri imaze nk'imyaka 12 gutyo duza imaze nka duza. kuba bafise inka itembera yonyene avuga ko bikomoka mu muryango w'iwabo ko kera bari bafise inka zimeze uko Iwacu mu miryango hari nk'itembera nk'uko barayireka iguma itembera. Navuga ko ari akoko kuko mu nkomoko zayo ibyara nazo nyine zigomba gukora ako gasisiteme mugabo kubera abantu ubona babaye nabi ngaca nanga nk'iriya nyana ziriya nyana zibiri z'amabara ziragomba gutembera zigombye gutembera kandi nazo nyine umurima w'umuntu zirya zitumberanye nizayo ariko nararebye ntibagabo sinzorekura ku itegeko rya perezida iyi reka nemere ndayipfire izi nazo reka ndabe nkora ukuntu nabigenza ndaziboye. mu gitondo igenda sangapi hamigaruka sangapi hamikora iki iyo igiye wumva abantu bakubwira gute uruhoro ubibona gute? Giye mu gatondo kare yahora ifite inyana yaza konsa 12 z'umugoroba hanyuma mu gatondo naho yonsaga mu gatondo ku mugoroba ikamwa 12 mu gatondo 12 biri pre ibiri ngaho byonyine iriza nk'ubu ntuza hera oya ukibibona ntivyize bigutera ubwoba ko ifise imyitwarire canke imeze oya kubera ko narinzi ibintu by'inkomoko nagize ntiyatwaye ibintu byo mu muryango kuko naragenda nkayizana izi nazo zigaca ziyica erega n'ubu ntirara mu ruhongore irara kuri icyo giti kirahino hanze kuko ziyibonye zica ziyirya nayo kandi zitanze kuyizibona zica ziyica shampitamo rero yuko yo kwigendana. Kuba iyo nka yiturutsa ikongera ikicura bimaze kumuzanira ibibazo byinshi aho kenshi asanga ari kari hamande mu byo yagiye irona hanyuma ntishika ikona cyangwa bikagenda gute? Urumva ushonje wese atonda hako yoni ariko muri rusange imyaka imaze yiba yonaga no kunyica baranyishe kwa kangaye nayitangiye irake zibiri baje bantora mvuye ku maziko y'umuntu cavuga ngo yonye umurima ngiye kuraba shansanga ntabyo yariye n'ibigori byahenuwe n'impene mugabo baciye banyoborera mu gasho shandara banini bancira mu gasho izi nazo zica zigwa mu nzu naciye ngenda mu kumuhana w'umuntu n'igipolisi kinjoreye shandabaha zarake zibiri wa ntara yatanguye atungira inka hariya hirya mu birimba arazikurayo baramwirukana arazana azidepoza ngaha aha amaze kuzizana ngaha ntihabaye ikosa bagumye bamwiruka ko yuko zona haciye inka ahantu bavuga yuko arizo kwa Nosiyata aha turaza abantu benshi batunze inka muga yitorotse bazi yuko ariyo kwa Nosiyata haruguru kuzamugomera hari inka nyinshi zonye kumugomere zone ibigori zone ibikoti zone ibiharagi Nosiyata ijya nk'ikintu yicu igituma ituruka ikicura izindi nka ziciye ahantu twarajanye ahantu kuri Yezere bavuga yuko inka yiwe ariyo yahonye muga tumaze gusubirayo amaze kurihira kizitanu twasanze atariyo yabiriye ibigori byo hepfo yo kuri Yezere kwitanganikako. Anosiata arahakana yivuye inyuma ku bantu bavuga yuko iyo nka yoba yarayizirikiyemwo. Iyo bavuze rero ko hari ibintu uba warayisizemwo by'amareba wowe byakira gute bayivuza? Jewe ndabihorera kuko genda azi ko atacyo nayisizemo mugabo irya ni inkomoko yo muri famille umva ko yacu twari dutunze inka. Hariho n'abavuga ati ego umugabo wiwe canke umwana wiwe usanga byaragiyemo. Oya nta bintu by'amareba nazijya zigomba kubikora nuko nazangiye kuko nizogenda ari zitatu mu ibarabara uca banyica reka rero nahisemo rero kwirya nyine niyemeje ngo byarashitse baragufunga nayo nyene iragukurikira byarabaye erega n'uye bamfunze tuba turi kumwe iki sigaraye muri brigade kandi byarira muri brigade byariyo gatanu
ni nk'itona ntaca mu murima ntirya nawe yoshira mu irengarenga nta rengarenga irya kiretse ari hamwe bayigaburiye kandi yapfunzwe kuri birigade ikigenda kuri birigade kumuronderayo ikiryamiraho nta muntu umwikomakoma no mwibarabara ikaza kurisha ikagaruka kuryamaho mpaka atashe. ibimenya gute iyi nka yahemba ngira ngo mwese muramaze kumenya iyi nka cyangwa impene iyo uyiturukije uja imbere ukabanza kwereka inzira aho yica hanyuma irahemba zigahemba aho nabujya yaciye guhemba irashyira izuru hasi ikimotereza ikimenya iyo nabujya yarengeye gaca rero igenda ikakimubona. Iyo nka igenda mu gitondo ikarisha ikaruhuka hageze amasaha ikicura guhera mu gitondo iravyuka bwa kubera ko nanga abantu bayibeshera ko yona ndayizitura ngaca ndayishorera kayicana mu isoko kayironderera utujumba kuko ntirya ubwatsi atari ubwo yihaye nta kintu wayizanira ngo ugende iriye n'igihe perezida yari yatanze ayo makomantere ati ntazogere nk'izo sohoka yagombye gupfa twaraguze ubwatsi turagura ibiki ndagura n'ibijumba mu isoko iranga kubirya hama mbona ati n'ubundi ari gupfa ndapfuye reka rero ndayirekure ubu rero muri rusange mu ukuntu bimeze mu gatondo 12 irabiraha iragenda ikarisha hariho ahantu yama yaryamye ku bitaro kwa Fabrice ibitaro biraho iryamyeyo ku mugoroba rero nyuyizi cantera njya kuyiraba hiri candayivyura gaca ndayizana gaca ndayiboha igakirara mu gatondo sizera candayizitura nk'ubu ni kamwe ifite amezi akuze ahirara imvura ntinyagira harubakiye hameze gute kani kwibarabara kuko ndayizanye ahubakiye izindi zica ziyica kuko ntizayimenyereye niyo bihuriye mu nzira izindi ziragiwe zica ziyica. Baravuga yuko iyo nka yawe kubwa utifuza kuyigurisha canke kuyibaga bavuga ko uzoyihamba kurya umuntu bamuhamba koko nivyo? Oya barabesha nzoyidandaza kubera yarangaburiye gaburira n'umuryango nzoyidandaza kuvuga ko no wamba amahera aho mwatubonye oya rekasha nayo nzohambiye ako nagatera nohamba amafaranga oya reka umuntu ashatse kugwa amahera yo guhangahe kuri yo oya reka nayo woronka homa wewe miliyoni 200 uco yitanga kuko irabyara cyane irabyara kandi irakama. Iyo nka ntiyica ahubwo yica ibonye umuntu adafise ubwenge bukwiye mu mutwe niho ica iza ikakwica. Nta n'umuntu n'umwe yica mugabo umuntu w'umukeha bwenge kubera bayitera amabuye imubonye irabyiyumvamo ica yiruka kumwica. Aho twashika mu rugo rwa Nosiata twasanze iyo nka atayihari yagiye mu kazi ka misi yose nk'uko bivugwa na nyene yo niko guca dufata urugendo rwo kuyirondera. Ndaza ahantu tuyiburondera ni hariya hirya ku ahantu hirya y'isoko bavuze ko ariho bayibonye. Oya reka nayanka mbone iciya okay nayanka yanje iteye igenda uko agiye kunywa amazi. Oya bavuze ko igiye uko aya masako ageza iri kwitanganika yagiye kunywa amazi hatumanuka uko kamaza abagore. Haciye iminota 39 turiko turayirondera mu gisagara ca Rumonge twahavuye tuyironka aho twayisanze iri kuri Tanganyika yagiye gushoka. Kare tugende kwiraba witeze kiza kubakira gute?
iranyakira iramenya. Wewe biriri. igize kangahe muhuye nayo ku mutaga izuba riva nk'uko kayisanga aho yatembereye Je muratura tunahurira mu nzira nkayiraba nyene nkayo nta na kimwe kubera ndabimenyereye. aha rero yaje ngaho no munsi ivuye ngaho ikija he Igiye kunywa amazi. yari isanzwe ugiye ku mazi kirahitana twasi dukeye nkubiza kuca yitahera kandi Ikijya kunywa amazi kiryama kwitangana ikiruhuke hanyuma ico yavanze kitera iduga rero ikigenda ku bitaro kwa Fabrice bari yiryama. Fabrice yamuzi numu dogiteri ngo hari abantu benshi baguhamaga ya nka yawe twayibonye ku isanamu byari bimeze gute bayifotore yawe kuri Ganiske aho inyuma baraza baranyereka amafoto urumva ko n'icupa bampaye nukuri kubisanzwe usibye yuko inkorera amabi nyine abantu baca baza kundendereza kugira banyibe naho ubundi iyi niyo yambeshejeho mu isi mu buzima. Izo nka za Nosiata ni nziza cyane zirakamwa amata yazo ngo arafitiye akamaro kanini ababanyi biwe. Ndayikunda ku rugero rwa mbere kuko ni ingaburira makarengwe kuberayo abavyeyi ifite n'amata meza umuvyeyi abyaye nkuno munsi agapfa baraza bagakamisha kuri umwana kura afite ubwenge bukwiye ameze neza imaze kuramura nk'abana 10 muri agace arakimariye abavyeyi benshi batora amata ngaha abantu bapfuye basiga abana batora amata ngaha abantu bagwaye batora amata ngaha nuko arafashije muri Rumonge arafasha abantu benshi nukuri atunze ibibondo atunze abapfakazi atunze imfuvyi Nosiata ntaco yimiriwe na kimwe mu buryo bwo uko izi nka ziwe zamaze mu mwanya wari wose abandi barakamisha umugabo amata yabo ntiyigera sohoka baheza abana babo mugabo uyu ahereza abanyagihugu bose. Mukagahuto Anosiata arangiza asaba abavyeyi bakuru ba leta y'u Burundi ko bomushigikira mu bworozi akora akarangiza asaba yuko n'igihugu c'u Burundi comuha ubwene gihugu bwo kuba umwene gihugu mu Burundi. Nosaba ko bompa aho ndazitungira bakama nk'akantu ndazitungiramo ntaho nogomba nkahira mugabo zifise aho zita kiyi parcela yanjye urabona ni y'umuryango urabona ni hato kandi urabona inka ni nyinshi ndaba nkiriya chambrette nari nayubatse ngo nyenda kotesha mugabo ndabonye ko izo nyana zanjye zitohera shanemera kuzishyira mu nzu harya rero mu nzu hari inyana 8 isizi kubera zikiri ntoya singomba ko zibaho nabi ndazigaburira hariya nyene kazisohora ngiye kuzivomera amazi hanyuma zibera harya nyine mu nzu. Urabona igihugu naragikoreye ndafite utuntu twinjiza amafaranga muri leta mugabo abarundi banyimye ubwene gihugu naho wakomye gato bavuga ngo nizanka za wa munyarwanda asaba rero ko abavyeyi bondonsa karangamo ubwene gihugu kuko murabona arashaje ubu nta mukuru w'igihugu ntora nta munyumba kumwe ntaki gusa je batari gusansibiriza nitora naka sinzi n'ukuntu akazu k'amatora gasa kandi mpamaze imyaka ingana uko
aho rero murumva mwarandenganyije, aho rero tugire Kristo. Reka tugarukize inkuru y'iyi nka ifise ubuzima butangaje, ifise imico ishaka kumera nk'ikiremwa c'umuntu. Reka shimire mwese mufata aka kanya ko gukurikirana ibiganiro vyacu. Ndakubaze, hari izindi nkuru mwoba muzi zitangaje nk'iyi nkuru y'inka? Aho muherereye n'aho mubaye mutwandikire muri komantere.